bashinga amateka muri iteka dutoye intego y'ibwirizwa 100%. Inama nshingamateka yemeje 100% kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 13 ruheshi umwaka w'2026 integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'amafaranga w'2026 ushira w'2027. Ivyo bikorwa bikaba vyatanguye kuri uyu wa gatanu itariki 12 ruheshi aho banyakubahwa abashinga amateka birije ko baraza ko bagiga bongera baritosora maze babona kuryemeza kuri uyu wa gatandatu. Ayo mafaranga rero leta itegekanya kuzokoresha akabarenga gatoyi imiliyaridi 7,000 z'amafaranga y'amarundi. Umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta Dr. Alain Ndikumana akaba yamenyesheje ko iryo bwirizwa rizanya karusho na cane ko mu kuritegura bakoranye n'imigwi itandukanye y'ibisata vy'igihugu kugira ngo bisunge ivyiyumviro vya bose. Mu gihe tuko turategura ino neguro twarashimikiye ikintu cyo kumviriza abantu bose cyo twita le cadre participatif. Si vya bindi ndabisubiyemo bije yari yo muri finance gusa igategurwa muri finance ikakizana. Umwara yibonye yuko abatwara ibitaro twarabahamagaye, abamustaneri twarabahamagaye, abatwara amashira hamwe leta ifisemo imitahe twarabahamagaye, baya batusanzwe dufashanya ivyiterambere twarabahamagaye turabumviriza kugira tugire uguhitamo kwiza meilleur choix n'ibyo kugwa kandi turabe yuko n'amafaranga uko twagiye turagabanganya mu bisata bitandukanye byagiye bikogwa twumvirije abantu bose. Ikijanye no gushimangira byo kwegereza ubutegetsi abene gihugu ubu nicyo gikuma ari priorite byo turiko turakora kuko bigamije guteza imbere hasi abene gihugu cyo twita development local tubikishije muri rya bwirizwa bijanye no kugabangana igihugu mu ntara zitanu no mu makomine 40 n'amazone 151. Rero niyo muri ntumbero rero twaje turaba nibiki byagiye birasabwa kuri ibyo bisata bitandukanye nagiye ndavuga. Abubahwa abashinga amateka bashimye iyo nteguro bongera barashikiriza ibibazo bitandukanye hamwe n'intererano zabo. Muri vyinshi bashimiye leta y'u Burundi harimo umugambi yashize imbere wo kwiyubakira inyubako ibisata vyayo bizokoreramwo ikavavanura no gupanga. Aha leta ikaba itegekanya no kubandanya yiyubakira amazu ubuserukizi bwayo mu bindi bihugu buzokoreramwo. Ivyo navyo bikazogabanya cane amafaranga leta yahora iriha mu gupanga ayo mazu maze akazoca akoreshwa mu yindi migambi y'igihugu. Ku bantu babandanya bakoresha nabo ubutunzi bw'igihugu nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka Gelaze Daniel Ndabirabe akaba yasavye ko bohanwa vy'akarorero. Hariho akamenyero abantu bafise icyo bita kwimenyera. Abantu barafise kwimenyera ati ubwo burya nabikoze umwaka uheze ati n'ubu nzongera ndabikore. Abo rero biyumvira uko il faut vraiment sévir contre eux. Il faut sévir sérieusement contre eux. Nimba umuntu avuze ati récidive par exemple, umuntu agakora amakosa muri exercice budgétaire turiko turaye cyanyiheze n'iyi turimwo akaza yiyongera gukora amakosa, turibaza ko hoba n'ibindi bihano birengeye gutanga amande gufunga bikajamo, ariko n'umuntu akishura. Ikindi umuntu yovuga kuri ino projet de loi de finance, hari ikintu kumbure navuga nti cojamwo le suivi et l'évaluation. Hari hakwiye rero kuri loi de finance yuko hajako akandi bazongerako ka suivi et évaluation. Ndabivuge muri make ko ari ama mesures d'accompagnement, des mesures d'accompagnement, kuko aho buryo burimwo ibikorwa birimwo ni vyiza
effort iraboneka, ariko none ko atabihano birimwo. Aha muri mesure d'accompagnement entre autres nuko habamwe ibihano, kandi ibihano bishobora kuba ari realiste. Iyo nteguro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2026 ushira uw'ibihumbi 2027 yatowe hisunzwe ingingo y'182 y'ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi ivuga ko inama nshingamateka yemeza amafaranga leta ikoresha ku mwaka. Bikaba bitegekanijwe ko iyo nteguro izocijanwa mu nama nkenguzamateka nayo nyene ikayemeza, maze nyenicubahiro umukuru w'igihugu agaheza akayitera ku mukono imbere y'igenekerezo rya mbere mu Kakaro.